wakoresha amafaranga angana gute kugira ngo ubegwe gushika nkuko uburyo warose diplôme bita diplôme yanje diplôme iri ku rwego hejuru nta kibazo how are you? I'm fine. How did you spend your akajambo kamwe kuri wa mugenzi wawe mwahora mujana kwishura ariko no musata ariko atashuye kubandanya uno musarika kuntu cimbere ya kamera ufise diplôme mubwira akajambo kamwe ndazi ko hari rimwe kabiri ni manoti promotato metra de ceremony manotito promotato metrato ceremonato uzokwigana inoti murabizi azofungwa no musi naje kuri lycée municipal d'Ongagara aho basanzwe ariko baratanga ama diplôme ariko rero nenda hafise umugenzi yaje gutora diplôme w'umusare ndavuga ati sinogera nta mukoreye akantu nkuko mubizi ni Pana Boy musanzwe mu muzi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga reka manda mubwire ati amanje abaramutse bro vipi fresh meze neza meze bon kuva hasi gushika hejuru ndabona ibintu ni fresh sana waberewe turashima Imana ego ntaribagire kamenda mbwire kinyuma ya kamera mfise yo T-Jos cameraman bro kuva hasi gushika hejuru nukuri je ndiko ndaraba naberewe naje mvuga no musi nabafuse urumva mugaye ndagushikiriye wewe navuze ati wa mutipe noneho amarinete neza kutuntu mvuga ndamufise mu mutwe nshiramwe produit ndamufise mugabo nawe turafoto wakoresha amafaranga angana gute kugira ngo ubegwe gushika nkuko uburyo bwose nakoresheje ndabishimira Imana sinovuga ngo ndi bwinshi cyane ni bukeya muga ndabishimira Imana gusa ego nindi yakwambise no musi ko yakwambise ibintu mujanye nateye yawe nuko nambiswe n'ubikejwe bamwita gute abantu bagiye kwambarira no musi canke niyagoye agabahereye kwamamaza ari cyo ngase kubivuga ntaya mpari yo mpamvu ntashimye kwivuga ariko ndamushimira cyane kugira ngo tugukoreshe ikiganiro neza shakumanze wibwira abantu ariko dukukira ndi kumwe nande I'm Pana Boy Konga Mr Konga umudakogwako akona kandi wasitseko nari bwakambwiye bro ego bugamereka mvuge ati congratulations very much wateye intambwe nini urazi muntu ze mu manza zikogwa n'abantu usigaje imanza zibiri usigaje kwa mariage usigaje nubwo gupfa bazokora utabona nibaza yuko ibintu nk'ivyo nyene umuntu afise imanza ziba zigenewe azokora ego usigaje zibiri ubu usigaje zibiri ego mariage nuko gupfa yakatibirinde ubwo gupfa muganezera gutagwishimiye oya ntago nishimiye ntago wishimiye hari nawe ntago wishimiye ego warose diplôme bita diplôme yanje diplôme iri ku rwego hejuru diplôme qualifié ego qualifié niyo warose mu gisata cyane mu gisata cyarang ndimi ego kabisa tuganire mu cyongereza rero none si mu cyongereza cyaka dushaka icyongereza cyanyukeneye tuyage mu cyongereza okay tuyage vyogeza tuvuga iki reka tuyage français nacu cyongereza waba ufata oya cyenda kuvuga icyongereza ko je mu cyongereza nta kibazo how are you? I'm fine. How did you spend your naje Pana Boy ndabona uno musi umunezero nace gitubara twe n'umusi umunezero nace ni wose ko umugenzi wanje yateye y'intambwe akajambo kamwe ko bari kwadukuyana wiyumva gute Bojeni I'm feel okay kabisa niva fresh niva fresh kabisa I think God kabisa imyaka ingana gute upambana uhiga kano kana bro myaka myinshi bro twarakubise ibihome turakoroka turajya hejuru turamanuka ariko uyu munsi twahonye hasi no musi wavuga ati no musi ni kwa kundi nyene musi navuga ati hadahiye sinemera ego akajambo kamwe kuri wa mugenzi wawe mwahora mujana kwishura ariko no musata ariko atashuye kubandanya uno musarika kuntu cimbere ya kamera ufise diplôme mubwira akajambo kamwe ndazi ko hari akajambo no mubwira muri umwanya this time akajambo shaka kumubwira nuko twabanye neza turashobora kugendana idufashanya ibintu bige no hino vraiment ndamushimiye nawe nyene ahari vraiment Imana imuhezagire kabisa okay tubwire ntuze umuntu ze bashida kubaza iki mu cyongereza turamukiriza cameraman mu cyongereza mu muntu ze muri size sange tumenyereye bana morning ishaka gutafano bana hayi tubwire yindi style uvuga ati yo cameraman niyo nyene mu cyongereza urumva yo cameraman iki cyongereza ki oya aranyivye umeze ndakwere icyo ni cyongereza kitamenyere je nizi ndimi sishobora kuvuga indimi zimwe umviriza uvuze slang uvuze British jewe uvuze American iyo ni slang rero tubwire British niyo twiga hano mu Burundi abanyamerika baratwicira icyongereza bagiye avuga slang twenga mu Burundi twiga British muramutse muri British jewe nizi American je nizi American yo ani America herabe
harahandi urabona mu Burundi nkaha aha aho niga haruta nkaha gato uravuye se wacha kutambara ati none wiga ufise imishatsi birashoboka ndaje sidayifise wewe none kwaciye ushiramo akantu n'umunsi wari umaze igihe uri muhira wacuvuga ati oya je ndiga natangwe niga niyo mpamvu remvuze ati urayishiramo imishatsi ego tutarandiye tuja hirya no hino ndashaka kubwira akajambo kanyuma bari kwadukorera imbere ya kamera so Manote TV bo icyambere nuko no babwira ati ubu ni genge niko genge ndabashire hasi mugende bahe byose mugende byavyana byo mu muzi bije vyicare ndabihereze vyirire manze ndabasabe babikore mu gacerere yo Pana Boy Mr Konga ndababwira ugiye rero kwica abantu ugiye kwica abantu nanyerwe n'ishuri rihejeje uvuga ati muri no misi mbo jewe novuga yuko kwica abantu sinobica ahubwo ngiye kubakiza kubera ngiye ko umunezero kwiye ndi mudakogwa umuntu wese azokorako azoca mbwira ndamukizeshe ndamukiza ego reka tubashimiye cyane abadukuriye info mena gushika muri kano kanya cyo ukoremera kamera ni Manote promoteur maître de cérémonie Manote promoteur maître de cérémonie behind the camera ndiko mbona umusore afise izina yubakiye ni T-Jos cameraman twibutsa cyane ko ukeneye amafoto ukeneye ama video yo mu manzi kitandukanye cyo wegira Gastar Studio andikira inomero kubona hano hasi hama ibintu bice bigenda cyane ndabakunda cyane nta nshuti nkamwe mugira amanota n'amanoti